mwijuru ikiraraba imaje kudukorera igikorwa gikomeye cyo kuduhindura abana bayo. Ikiravuga ati none abantu se ndaba nigiki no basigarana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Reka bandi gusoma ijambo ry'Imana. Tubane dusoma ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Gira tunyarutse kandi imirongo ufise tuyisomera rimwe kugira ngo tunyarutse. Igice ni igice c'17 anye mutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu umuherezi mukuru wacu asengera abiwe. Hanyuma avuga ngo nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanka kuko atari abisi nk'uko nanje ntari uw'isi. Bandanye dusome n'icete yanditse. Icete ca mbere Yohana yanditse, dusome igice ca gatatu. Igice ca gatatu duhere ku murongo wa mbere. Urupapuro rwo hasi na 272. Avuga ngo urukundo rwa data wa twese. Urukundo rwa data wa twese. Urukundo rwa data wa twese rwaduhinduye abana biwe. Murabe urukundo rwa data wa twese yatugiriye ko twitwa abana biwe, kandi niko turi. Nico gituma abisi batatuzi kuko batayimenye. Abo nk'umuntu none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ni kurahishurwa. Icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza nk'uko nawe ari iki? Arwera. Yesu nabitabare cyane. N'aya majambo rero y'Imana tugira tumara umwanya mutonya tuvugana. Hanyuma aha ni Yesu Kristo, hariya nuko twabisomye hariya mu butumwa bwa Yesu Kristo ku bantu bose bamwizeye yabahaye gucika abana b'iki? Ubwo nibwo bushobozi Imana data wa twese yagize yaduhaye. Hano rero ni Yohana nyene yaciye yandika ibivete byiwe, acarandika ati murabe rero urukundo rwa data wa twese yatugiriye, yaduhinduye abana b'iki? Imana. Acaravuga ati neza ati kandi rero niko tugize turi. Kibazo rero ni wewe kibazo nanje niko ndagihindukiriza wanje. Mbega koko nawe ni kuri canke nanje niko ndi umwana w'Imana koko? Yesu nadutabare cyane. Hanyuma acaravuga ati niko koko niko turi. Nikoko nico gituma abisi batagize ingabire ikomeye cyane Imana data twese yagize yadukoreye. Hanyuma hariya twamaze gusoma Yesu Kristo ariko arasengera biwe, acaravuga ati urumva mu bisanzwe ibintu byari bikwiye neza umuntu amaze kunywana na Kristo neza, kumva neza, yarariye neza kuri Kristo akamwumva neza. Yesu nashimwe. Icyari gikwiye ubwo nyene yari guca asezera isi agaca girana agaca tuka mu ijuru. Ibyo ni byari bikwiye. Ariko rero Yesu Kristo ariko arabasengera baraba none kwaba bantu
koko ndabasize mu isi kandi atarabiki atarabisi. Kandi ikindi nacyo rero nkabanzi neza n'isi nayo itazogira nde itazobakunda. None ndabigenze gute? Yesu nashimwe cyane. Turavuga ijambo ryanezereye cyane, ari ijambo rero ati data ndagusabye ubeze gute bukebuke cyane ubeze mukuri. Yesu nashimwe cyane. Yego kabisa. Twasomye hariya rero ati muri mwisi nta muntu wagize kiretse wemeye yuko yogejwe n'iki n'amaraso ya Yesu Kristo. Namye niga kuri kamere yacu, Paulo wewe yavuze ngo muri kamere yacu nta cyiza na kimwe kigize, nta cyiza na kimwe kiriyo. Yesu nashimwe cyane. Yego kabisa. Byumvikana iki? Umviriza. Iyi kamere nyene twamaze kumariza ko atakiza kigizene, nta cyiza kiriyo. Iyi kamere nyene niyo tugizene, niyo twambaye. Kandi twamaze kumva neza ko atakiza kigizene kiriyo. Ibyumviro byawe byose biranduye imbere y'iki imbere y'Imana. Imigabo yawe yose iranduye imbere y'iki imbere y'Imana. Yesu nadutabare cyane. Ibyo rero niko ndavuga, ibyo ni ibintu bitashobora kubonekana, ibintu bibera indani hehe, bibera indani muri twebwe. Kiretse rero ibyo dusoza akamwe tugire ngo tuvuge. Yesu nadutabare cyane. Yanda babwire Imana data wa twese nanje yangiriye ubuntu bw'isobanurira ibi bintu, ikimbwira neza yuko nimbuzi kuri umwana w'umuntu anyigishije ko kantu kandi karandyoheye bituma kabisa nakumasha Mana nuko kabisa. Yego kabisa. Yesu nashimwe cyane. Numva nezerewe ubugingo bwanje. Umviriza, nimbuzi neza kuri umwana w'umuntu, umenya neza kuri umunyabyaha ijana kwijana. Ni kandi umviriza kubwira kunyigisha ibyo ntiyambwiye ngo uri umuntu ngo warakiri gucanye wagize oya, uri iki, uri umwana w'umuntu gusa. Yesu nadutabare cyane. Yego, uri umwana w'umuntu gusa. Uri iki? Umunyabyaha. Umviriza, apana kuvuga ngo nuko wakoze iki cyangwa nuko wakoze iki cyangwa nuko wakoze kiriya na kiri. Oya, kuba uri umwana w'iki w'umuntu gusa. Uri iki? Umunyabyaha. Yesu nadutabare cyane. Yego, kimwe gusa rero ndakunda Imana data wa twese rero iki yaraba neza. Umviriza, hano rero twasomye, umviriza, koko nibyo koko turabana biki, turabana b'Imana. Ariko rero nubwo turabana b'Imana, umviriza, hano rero yaciye kuvuga ijambo ryiza cyane. Kandi umuntu wese amuziga kw'ibyo. Ubukina muziga mu bisanzwe turazi neza yuko turabana b'iki, turabana b'Imana. Ariko umuntu wese afise ibyo byizigiro, turi kumega hino. Umuntu wese afise ubwo buhamya mu mutima wiwe, azi neza muri we kari iki, kari umwana w'Imana, kari umwana w'iki, kari umwana w'Imana. Umviriza rero ikimutunze n'iki kibi. Yego kabisa. Yesu nashimye cyane. Mugabo umviriza, ikintu cya mbere ubanze kwiyumva muri wewe ibyizigiro ufite hano mu mutima kuri iki, kuri umwana w'iki w'Imana. Ibyo rero umaze kumva biri muri wewe, hari ikintu kimwe rero Imana data twese yacivuga atumviriza. Ibyo rero umaze kumva ko biri muri wewe, nta kindi rero kigukwiye wewe. Umenya ko wambaye iki.
umviriza rero, menya ko wambaye iki muri wa mubiri, muri ya kameremere atakiza kirizembe. Menya ko kuye kugira kwigeza kuko iyo Mana yacu tugiye kuzokwegera ni Imana igizene yera. Nego nayo majambo y'Imana ego kabisa numva mu mutima wanje, nuko hari igituma ko umuntu yo kwiyeza. Yesu nashimwe. Ego kabisa, kubera iki twambaye umubiri wacu nawo nta cyiza na kimwe kigizera muri kamere muri yacu, nta cyiza na kimwe kigizera kiriyo. Ikintu cya mbere rero tubaze turahara, nivyo koko twarabye dusanga nta bagisi barimo. Twese turabonekana neza yuko nukuri twama urumva muri wewe atabyo gukekeranya kuri umwana w'iki Imana. Kuko ngira kubwire iki kintu gikora abana b'iki b'Imana bonyine, kuko utari umwana w'Imana uca wifata nkuko abandi bose bifata, ari mbabarira nta kintu, n'ibintu bisanzwe uko bamwishengero atakintu kintu kimwe. Ariko ngira kubwire mugumaze kumva koko ko muri wewe mwamaze kunywana na Kristo neza, umviriza rero ni iki kintu cyagira gutunga. Ego kabisa kazuriyeza kubera iki wambaye iki wambaye hamwe na icyatumye ibi byose ndavyiyumvira, kuko nagera kubwire jewe hari impamvu natumye nkizwa kabisa. Hanyuma ndavuga ati Mana uri mwijuru, nimba iryo juru bavuga nukuri, nimba ririho nukuri, ndakeneye neza ijana kwijana, nukuri sishaka kuzokizwa ngo musigare hano mwisi uko nukuri. Kuko ndibuka igihe, nuko niko navuga menshi, ndibuka igihe kimwe numva koko niyejeje turi mu gweza, nkaca numva koko nkaca saba imodokari kugira inkubite, hanyuma ca nduga mwijuru. Yego kabisa, kuko narumva neza kabisa, ubunye ndumva kabisa niyejeje kose ntatunganije byose. Ubu rero hamwe imodoka yo bash ntasaba yuko imodoka iri kiraza gutya rwose rero kuyitamo iyo tumuyishindukira hanyuma nkaca manidukura. Yesu nadutware cyane. Yego kabisa, ibyo rero nibyo nipfujije jewe nyene. Ariko mugabo Imana Data wa twese yari ifise ikiri kirambikira. Ikintu kimwe yarakubwira ikintu Imana Data twese yari yarambikiye ni iki kintu kimwe. Yesu nashimwe cyane. Imana Data wa twese yaramaye ibyizigiro byo kuzoja Isiyoni. Umviriza rero igikorwa rero niko nababwira niki kimwe. Abo tubana kumayange mbobo nama nababwiye. Umviriza ikintu Imana Data wa twese yatumye ndiko ndarondera umuyago kugira ngo tuzogirene tuzoja kabisa. Jewe nta nugukekeranya n'ukuri, ndababwiza ukuri kose, nta gukekeranya. Ijuru ni iki? Ni wacu, ikibanza cy'iwacu kiriyo kabisa, kiriyo. Imana byarugurutse byose kabisa, amakenga yose yaraheze. Ubu nzi neza yuko ndi mu nzira igiye irikija reka dusenge Imana.